ndabahaye ikaze mwese kuri tuyagire Vanessa. Iyi ni audio, ni video, ntabwo ari live. Narimpaye ndaba muri chat ngo ndaba amazina mwaramaze kumenyeza za message zanyu. Anyway, mwese ndabanamukije cyane, ariko nk'uko mumenyereye dutangurira ku ba subscribe abashasha mwese turabaha ikaze kuri tuyagire Vanessa, aho tuyaga ku makuru atandukanye. Jewe ndi umurundikazi, abenshi abanyarwanda baragerageza kundeka amagayizi hari abanyarwanda ngo bavangungira bibaza ko ndi umunyarwandakazi y'inyegeje. No, ntabwo je ndi umunyarwandakazi, nta n'ifamiye twebwe dufise mu Rwanda. Twebwe twibera ku umupaka w'u Burundi na Tanzania. Rero umupaka w'u Burundi na Tanzania sinzi atari nka ziriya mpunzi z'abanyarwanda zagiye zabaye imishiha muri Cankuzo maze mu nyuma zidashobora gukonekita. N'ahandi ho ntabwo ndi umunyarwandakazi, ariko ngo ubwenegihugu narabuhawe. Hasigaye yuko ngo ndekarara nkahabwa pasiporo. Anyway, ngo amahoro niyaza ko ndiko ndabafasha urugamba. Mwese rero ndabaha ikaze. Abasubscribe abashaje nkuko nabivuze, kaze cyane, kora subscribe, mutange comment. Abasubscribe abakera nabo mwebwe akazi kanyu no kudufasha gutanga ikaze ku subscribe bashasha. Ubwo rero nje ngaha ngo tuyage, hari ibintu byinshi tuba dukwiye kuguma tuyaga. Nje ngaha ngo tuyage inshara tuyage ku nzara. Hariho inzara bariko barateragira abakoroni ku bwenge mutariko muritegereza. Numvise bamwe babivuga, ariko uko babivuga numvise bavuga ngo hari ikiganiro numvise c'abamarara bavuga ukuntu Kagame ngo ategeka ngo abantu batungira inka mu ngo bidashoboka, bakabifata ngo ni impuzu y'amategeko Kagame yahaye mu ncamake ni y'amatiku nyene ya FPR, aho ibambewe birya bintu byo gufata inka ngo nibazitungire mu ngo. Ni Burundi vyaramaze gushirwa mu ngiro. Mu Burundi nibaza umwaka ugira gatatu, ndibaza abarundi mu nkosore, ariko haraheze igihe kirekire barabishize mu ngiro. Biriya bintu rero ubyitegereje, irya ni ya planification y'abazungu ndende. Ati kubera iki? Icambere na mbere, utunze inka ukazitungira mu rugo iwawe, uzubakira ikiraro. Murazi yuko ikiraro gitandukana, bisaba yuko mu ncamake wubaka ahantu hejuru, naho nyene ugasakara ntizinyagirwe, niko wubaka. Noneho bigasaba yuko uba ufise aho zirira. Murabizi bwa bwatsi turashiramwo twa tuntu wubaka tumeze nk'amakare, mu ncamake ni nk'ubwatsi byo gushiramo ubwatsi. Bigasaba yuko wubaka aho gusuka amazi zikanwa. Ariko ubyitegereje umugambi ni uwo kugira abagirenti. Hariho ukuntu baguma baroga amatongo harya muri biga biterwa batuzanira ngo byera n'ingoga, na biriya arya mase bavuga ngo n'ay'ikizungu. Burya bwose n'uburozi murabizi, ni nk'izigiyemo zikudu turya. Noneho rero akamaro k'ibitungwa byacu, iyo tubirekura bikaja mu mirima birayivura. Ibitungwa burya bivura imirima yacu, kandi ibitungwa burya ni navyo bituma ya miti cimeza igira inguvu. Ukubera ko iyo ibitungwa byacu biriko birarisha, birakojora mu mirima, bikaba munazi umukojo mushasha w'ibitungwa, murazi ko urimwo umuti udasanzwe. Iyo rero bikojoye ku gasi, biba biriko bivura hahandi, biba biriko birahavura. Bisigura yuko na vya biti bamijagira ngo ni imyavu y'ikizungu, iyo aho vyamijagiwe ibikoko biriko birahaca bihata amase, vyongera bihakojora, biba biriko biravura gahoro gahoro. Kandi bashaka yuko isi yacu itagaranti, ntibe ikimerako ikintu na kimwe kiri organique, hakunde vya bindi vyabo nyene bashaka ko arivyo dutera, ari navyo bitagira akamaro bidafitiye akamaro umubiri wacu. Vya bijemo vya bifudu
za mbuto za fabrication mwese muravyumva ibyo niko ndavuga. Rero kugira ngo bavuga ati ntidukeneye ibitungwa icambere na mbere bagomba banze ubutaka bwacu bupfe bubura amase rusange hirya no hino kuko inka ziko ziratembera impene ziko ziratembera hirya no hino mu ncamake murumva ubwo bwiza bw'isi n'ibitungwa isi agasi ziko ziratembera ko hari ibyo zihasiga vyiza noneho n'agasi kakaba karimwo ubwatsi bwiza. Ico ni kimwe umugambi wo kugira ngo isi yacu bayititure burundu babandanye basuguma ari amasengo n'amase y'ikizungu kugira isi tituke burundu atakitabirira kuko ufise inka mu rugo naho uzotabira arya amase ntiyashitsa heshi ni mu masemo gusa y'ibyo kurateragira ntiyashitsa hirya no hino mu ishamba ntizotwara yo kuyabira ariko inka ziko zirajya mu ishamba mwibuke canke impene harya zituma mu ishamba amase ni arya amase atabira bwa bwatsi zirya zikongera zonyene zirya ubwatsi zitabiriye harya zirira zirahituma arya amase akahasigara ubwatsi bugakura neza buriya bwatsi ni organique. Iyo rero umaze gufata inka ukazishira muri vya bizu vyazo buriya bwatsi inka ziba zimenyereye buri organique ubwatsi karemano Imana yaziremeye burya ntitubugira ko access cyane tuje dusigara turondera ivyatsi twiyumvira twebwe abana b'abantu twiyumvira yuko ari ivy'inka ziga egome urabizana inka zikabiga mugabo uzoraburagiye inka none igendera ivyatsi byose ntabwo ugendera ivyatsi byose kandi ibikoko birivura iyo byumva bitameze neza hari ivyatsi byo byitorera ubwavyo bikabirya burya urinze ubona igikoko cawe waragira mu ishamba caremvye ni ukuvuga yuko kiba caragerageje kuko byo vyiyumva ko bigwaye tutaranabibona. Muri ico gihe rero za nka zacu twazugaranye na za mpene n'intama byose twavyugaranira mu biraro aho ziguma ziri mu mwanda mwibuke neza harya mu biraro ntuguma uriko urakubura umwanda ziriko zirata amase ziriko zirata ntuguma uyakubura uwo munsi uguma uheha mugabo ziri hanze zita amase ngaha zigatambura zikayava iruhande zikagenda mugabo ziri harya nyine mu kiraro misi yose zihata amase isazi ziza zigwako isazi zigwa kuri za nka zigwa kuri vya vyatsi vya za nka ziko zirarya bacteria ziza ku vyatsi za nka zikarya vya vyatsi isazi zaguyeko kuko atakundi ziri bugire noneho bizabirya inka zigatangura kugwara ibitungwa bigatangura kugwara bace batuzanira wa mutima ngo ucandaga ibikoko kuko ikintu cyose ubu ikintu cyose cy'umwirabure bagomba kugihakiriza mu nkingo muri ico gihe rero inka ziko zirarya icambere na mbere ubwatsi twe tuziciriye tutazi nuko ari favorite kuko nkuko twe tugira ama diet n'ibikoko bigira diet nk'ubibone bigenda je nararagiye nabaye umwungere ndazi neza yuko ibikoko bigira diet hari abatabizi ntimubizi mugabo n'ibikoko burya biricagurira hariho ibyo usanga hariho uduti duto usanga nk'impene zikunda n'inka zikaturya ko gatoye mugabo udasanga buri gikoko kidukunda rero n'impene n'inka n'ibindi bikoko byigirira diet buri gikoko kiba gifite diet none rero umaze kubikura kuri ya diet yabyo ubizanye kubishira mu nzu aho bijya ibyo bicaguriye wewe utazi n'ibyo ari byo guko nizo zimenya indya zibereye ukagenda ugatemagura ivyatsi atanukuzi kandi nutrition yazo urazanye ubishize ngaho ngo zibirye aho zirira zihitume isazi zize ziraduma kuri wa mwanda wazo zongera ziza zija no ku vyatsi vya vyatsi bitanazivura zibirye zitangure kugwara hace hatangura rero kuboneka abo bita babantuzeye aba veterinarian bamwe bavura ibikoko ucubona rero ngo ubu ngo hatanguye ngo amashure mu ncamake bakreya kira kintu cyose babaga yuko bashaka gukreya ivyabo bizi wacu umuntu wese yame yumva yuko nkuko imbwa ino zigira abaganga nkuko ubuyabu bufise abaganga nkuko n'imbeba z'intungano ino zigira abaganga natwe rero ibikoko vyashushe bigira abaganga wibuke abaganga abo ba veterinarian nta numwe mu veterinarian mu Rwanda canke mu Burundi akora umuti w'ivyo bikoko n'umuti uzova mu bazungu mu ncamake ivyo bakora vyose baza kubicomeka aba lideri bacu ni mu nyungu z'abazungu ntabwo ari mu nyungu zacu
muri ico gihe rero aba veterinarian yes bagiye kwishura mugabo umuti bazoba baha ibikoko vyacu barawuzi aho ibambewe ntawo bazi muri uwo muti rero niho baca baronderera n'uburyo bwo gucandaga vya bikoko vyacu zanshinge ngo zizikingira kugwara ariko mu ncamake naho iyo nkuyifise na ya mata uzoyikama nta kamara zo kumarira kuko ayo mata nta mavitamine akwiye ufise GMOs nk'abazihindure GMOs ukore ku butunzi nka nke noneho uce niyo ukamya amata atabintu atamavitamine barimwo akwiye uko zitaronka nutrition ikwiye kandi ziko ziracandagwa iyi miti tutazi uvyitegereje ubu n'umugambi w'abazungu kugira bagirene kugira ngo baronke aho bashora iyo miti y'ibikoko mu mugambi wo kuronka aho bashora imiti y'ibikoko ariko kandi ni umugambi wo kurondera ukuntu babandanya gushora iyi miti yo gutitura isi byose uvyitegereje ni n'umugambi wo kugomba gusuguma za mbuto zabo zera n'ingoga mwibuke ko abirabure bakunda ibisha n'ingoga Madame Veronica ndakuramukije ni wavuze ati burya abahutu ntibakunda ubugari kubera buryoshe bakunda kubera bubisha n'ingoga none natwe baratuzanira ibintu ngo vyera n'ingoga ukumva uwari wese ahugumbwa ngo burya vyera n'ingoga muga ntumenye igituma vyera n'ingoga ni nkindi korotse no n'indi korotse bivutse igeze bavuga ngo yakorotse nivyo vyera n'ingoga ni nkindi korotse ikintu cyose kigiye kuvyarira mu gihe kitari igihe cacu nubwo aba ari igiterwa wowe ubona ari vyiza kubera ko common sense yawe nyine tuyumvira muga ntabwo ubona uteye igiti c'ivoka mu myaka 3 bicecero cyo wiga karango ni ibintu vyiza nta na gatoyi nimba utwayinda ivutse ku mezi 4 utaryoherwa nimba utwayinda ku mezi 6 ivutse utaryoherwa niko nivyo bindi ukwiye kuvyiyumvira ugashiramo iyo common sense ubwo rero murumva uwo mugambi wo gufata bafata ibikoko babivuze gutamase hirya no hino kugira ngo bahonye ya miti kama irya miti kama iteri hona mu guko irya miti kama itabigwa iba mu ishamba igatabigwa n'ivyo bikoko imaze rero kwitaro nk'intabiri kwiye hari possibility nayo kwizohora noneho rero zanka nazo zibezo zikora zirajya ivyatsi tuzihaye ziticaguriye diet yabi byazi bipfuye zibe zugaraniwe ahantu zitinonora noneho mumenye yuko iyo umuntu agira exercise canke igikoko umuntu aja muri siporo canke igikoko kiba kiri hanze gitambura ntabwo usanga gisa n'igikoko cyugaraniwe ahantu canke nabwo usanga umuntu amaze umwaka aja muri siporo misi yose cyangwa 3 mu ndwi ntabwo usanga iyo umaze iyo umuntu uja muri siporo 3 mu ndwi ugaca urya diet nziza ntabwo usanga usa niyo wama misi yose uri mu nzu urya ivyo ari byo byose isuri irahinduka no mu bikoko nuko noneho rero batugaburira uburozi bw'ibikoko vyacu noneho kindi naco burya ibitungwa biri mu bintu bikomeza community yacu ati gute burya umubanyi n'uwundi nubwo bibaza ngo mu Burundi bitwaje ngo ni kugabanya ngo induru zukonesha burya konesha navyo bijya birungura umubano mwiza cyangwa umubano mubi noneho rero muri cagihe umwe wese afise twadutungwa twiwe arimenya mu ncamake bariko baragerageza n'ugukata ubumwe hagati y'abanyagihugu kuko kera abantu bararagirana ugasanga nk'abungere batatu baragiriye intungwa z'imihana 3 canke 5 hamwe ico cari ikintu ciza hari ibintu byinshi bariko baragenda bakata ukuragira n'umuco w'abirabure ukuragira no muri Old Testament ibintu byo kuragira ibitungu bisangamo ba Yakobo ba Yobu bari bafise ababaragirira ibikoko ba Aburahamu bari bafise ababaragirira muzeye Abeli ngo yararagira ibikoko ibintu kuvuga umuco wo kuragira ni spirituality ikomeye mu mico y'abirabure umuco wo kuragira ni spirituality ikomeye noneho rero ukuragira ntabwo ari na spirituality ikomeye muri community y'abirabure gusa hariho ukuntu usanga mind thinking y'umuntu yaragiye na mind thinking y'umuntu ataragiye ntabwo usanga zisa hari ibintu umuntu abari karigira muri ivyo bikorwa ni ibikorwa atarama university wafashe mugabo hari ibintu byinshi wiga ku bikoko hari
hari ibintu byinshi wiga ku biti, hari ibintu byinshi ugenda uriga iyo uriko ugira mu ncamake umwirabure agiranira connection n'isi yiwe n'ibitungwa, urumva ibyo bagomba babiguceko, babice bwa bumwe bw'abantu baje kuragirira hamwe buherengetere, hanyuma mwese asigara ari satuntu twanje, mwese afise udukakuwe. Mwibuke ntabwo uzokwigera uronka ikiraro nimba wari ufise inka 20, ntushobora kuronka ikiraro iminsi yose inka 20 ziri muhira na gatoya. Inka 20 umwungere umwe arashobora kuziragira, ariko inka 20 umuntu umwe ntashobora kuzishombera ivyatsi ziga ngo zihage ku munsi. Bisigura iki? Bisigura yuko bariko baraguhombesha wewe uriko izo nka zawe, umugambi wo kuguhombesha kuko urondera abakozi babiri uhemba, wohemvye umwe, noneho nazanka ntizishobora kugira productive nkuko zazisanzwe zisohoka. Wose ni umugambi w'abakoroni wabashaka, umugambi w'abakoroni. Mugabo nk'i Burundi akarorero kuba bavuga ngo bakuye ko inka zidegenza, ariko ko vyidegenza ngo mu nzira ngo yo kugabanya ngo imanza n'ububeshi, kuko aho nyene niho hoviriye ekonomi y'igihugu. Uko leta yovuga ati okay, imanza zabonesha zabaye nyinshi, dukora iki? Imisi yose leta itegeza kuguma iriko iraraba ukuntu ikama abanyagihugu. Nico leta ibereyeho, kurondera ukuntu ikuramwo amahera abanyagihugu. Noneho rero iyo uvuze ngo ko zonesheje ngo cugumye umunzu, nta nyungu kuri leta, nta na gatoya, nta nyungu kuri leta. Noneho bari bakwiye kuvuga bati dushizeho igisata c'ubucamanza bw'ibitungwa, mu ncamake niwe agenda konesha kwa naka. Wonesheje ibiharagi dupima ku metero aho zonye. Wonesheje ibiharagi baraza bapima imetero aho zonye. Noneho rero utanga indishi ya nyene umurima, utange n'indishi ya leta, bakabigira kugira ngo bavyaze umusaruro amahera muri leta. Abarimyi nabo bamenye yuko ikinda kigize nabi kirampombesha mu buryo ubu, ariko kandi kirahana inyungu leta. Noneho harura umuntu yonesheje ku mubanyi agatanga indishi y'akababaro yaho yonesheje, agatanga n'ayandi mande yo muri leta. Leta ikirinziza muri uwo mwanya bavuze ngo ibitungwa nibigume mu nzu, nta kintu kimwe leta ikirinziza. Iriko irahomba burundu, iriko irahomba kuko n'ivyahora bimera. Muzorabe ibi bintu vy'imbogaboga ari navyo izo benshi muri rusange bavamwo inyabutongo nk'inzuzi, irengarenga, intori, ibi bintu dukunda biryoshe cane. Mwibuke ko biba ahantu haba hari amase cane, biba biramase cane. Ivyo vyose bizogenda gahoro gahoro birahona. Vya vyamwa vyimeza abana twahora dukunda, twebwe twahora dukunda kuja mwitongo kuraba amatunda, ugasanga itunda ryarimejeje ryararanze, bagaca barireka bakarizitirira rikaranda, abana twagenda tuvyura twahagura ibitunda, ugasanga umwana umwe ariye nk'amatunda 20 ku munsi. Ayo matunda cane vya vyamwa vyahora bifasha abana ntibiba bikibonetse. Mu ncamake ni ukudutera inzara gahoro. Kandi aba bategetsi bacu bobo iyo bahawe izo idea ngo abantu ngo bugarane ibitungwa ngo mu nzu, nkumva umengana ibintu vyiza. Ntabwo ari vyiza. Umuntu ntazoshobora kuba gitunga ibitungwa vyinshi. Ntushobora gutunga inka 20 n'impene 30 ubitungiye mu nzu utari umuhebwe, umutunzi w'umuhebwe. Ubu ntibikunda, mugabo biragira vyo kunda. Rero kuba abategetsi bacu baguma batora ideas ziva hanze ni ikimenyetso cy'uko abategetsi bacara abapapeti b'abakoroni, ni ikimenyetso cy'uko abapapeti b'abakoroni. Ntushobora kwica umuco n'akaranga. Kuragira n'umuco n'akaranga ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu kuri twe bw'abirabure. Ukuragira ibitungwa n'uburimyi ni ikintu kidasanzwe. Mugabo ivyo byose abategetsi bacu ntibabone ivyo bariko barasotera. Noneho rero ko turavuga ngo kuzana zanja zera n'ingoga, erega n'izi nka burya mu minsi muzobona, ariko numvise ko byamaze no gutangura ngo ubwatsi bw'inka, ivyo byadetse ngo vyatresa ko umugoga zere, biga byose murazi ko babitanguye. Nanje nkiri umwana bari baratanguye kuza barabitera, mugabo ntibari bwo biga ukuntu bamanupira umuntu ngo ntakaragira inka. Bavuga yuko ngo bitera ngo ku mikobeko ngo bikingira inkukura, abantu bakabitera mu mugambi w'inkukura canke imbingobingo. Mbwa imbingobingo zozo murazi yuko ari ntuzeye, ari originale Africa, ni ivyatsi vyiza. Mugabo biriya ngo biteresa kumu ngo n'ibigazere ntituzi iyo vyaje bizanana, ntawuzi n'umugambi y'ibikoko vyacu bibiriye ikibivamo. Noneho rero ubu barabonye yuko naho abantu bobitera, inka zibandanya zija mu vyatsi original Imana yabiremeye, ntaco bitwara, ntaco vyonona batoya.
ubu tubaforce bavyugaranire mu mazu nka kurya nyene nk'i Burundi bariko baraforce abantu ngo bazove mu bisagara ngo vyubakwe ama etage ngo aboro bose ngo baduge mu za ruguru n'ubu no mu butunzi bariko baravuruga ibintu nta muntu n'umwe abona yuko iyi ari ya planification y'abazungu tumenyereye iza guhera ku myaka 50 gushika kwijana ibi bizoza kuba very effective twe twarashaje canke twaramaze kuva kwisa abana bacu basigara barahangayika basanga vyarabaye umuco ngo inka zicungirwa mu nzu impene zicungirwa mu nzu ivyo vyose ni ikimenyetso c'abapapeti abapapeti bakorera abazungu nta muzungu aba akwiye kuza kuduhadiya kunicunga ibikoko vyacu batunga imbwa zabo bakazirarana mu buriri imbwa zabo ugasanga umugabo aryamye aha umugore aha imbwa iri hagati twese ubu natwe niba turekera ibikoko vyacu tubiragira uko dushaka iyi rero ngaruka abanyagihugu mu bihugu bifise uburenganzira nk'ibi aborozi bociba haguruka bakavumbuka na leta bakanga kuko aborozi nibo batanga amatagisi ibi vyo kuzana abrakadabura ibintu leta ikabita ku bantu bakavyemera ni ryahohotera ibihugu bitagira uburenganzira ibihugu umunyagihugu avuze ahanwa kandi avuze ibiri kuri wugaranira ibikoko muri zoo ushaka ikimana itabishize muri zoo umugambi planification w'abazungu wo kuzana inzara noneho rero murabona n'izi ntambara bariko barahonya abantu b'abagabo we wa mugore uzosigarana ikiraro c'inka zibiri zitatu ziri umugabo wawe yaramaze gupfa n'umwana w'umuhungu yaramaze gupfa inzu muyisigaremo muri abakobwa gusa muri nyina n'abakobwa bane batanu ugize imana agatwara ikinyendaro burya kera mu kinyendaro ngo ryari bara ariko mu myaka izozo ikinyendaro kizoba cishimirwa cyane batombeka ronka no guterera inda umukobwa wa tombeka ronka no guterera inda umukobwa wawe uzari kiyamana abagabo barabahejeje ucumbwira iyo East Africa uwo mugambi bafise aba batindi b'abakoroni bakorana n'abahima nyene b'ibidebire mumbwira uwo mugambi kuvyukuri uzoshika iyi rero n'inzara bariko baratera gahoro bantu b'Imana mu bimenye neza baramaze kumenya yuko Afrika ifise vyose Afrika ifise amabuye y'agaciro Afrika ifise ivu ryiza Afrika ifise ibikoko vyiza kuko je nemera neza n'izo nka tuvuga nemera ziga z'amategano biriya bikabindi tutazi iyo vyaje bizanana vy'ibifabrikano ngo bikamwa menshi ziriya sinka ziriya ntishobora gutunga buriya butindi ngo bukamwa menshi uvuge ngo ziriya inka n'inka y'amambagwa inka y'amambagwa inka itagira amambagwa ntabwo ari inka bari igihume aba ari inka y'igihume ubwo rero bashaka ngo dutunge ivyo bihume vyabo abantu baze baranwa n'abana bacu amata atagira ikintu na kimwe n'amata noneho rero izi leta zikwiye guhinduka CNDD-FDD abadede mu nyuma namwe mu bibuzi mu njibuntu reka gukorera abakoroni ahubwo ni murekure ibitungwa vy'indegevye inkoko nk'akarorero egome ndemera inkoko zo mu gihe c'itera inkoko zose zoja mu bituruto zavyo zikugaranwa kuko munazi ko inkoko zikunda gusura cyane zikonona abantu bose mwabaye abarimyi munazi inkoko nyinshi na cyane nka ziga ziba zifise ubuswi munazi ukuntu zisuragura cyane na cyane hajya mu itera usanga zizuragura ibiterwa vyinshi inkoko rero nko mu itera hajya ibintu bikiri mu mirima kuzishira mu buntuze bwazo ndavyemera kuko inkoko ziroroshe kugaburira zirya intete zigaragara zirarya n'ibintu vy'ivyatsi mugasi cane hanyuma hagera muki ati inkoko zose muzirekure mugabo impene inka intama kuzibohera mu mazu ni umugambi wo kugira ngo bananize abarimyi borozi ntibashobore korora neza kuko muri ico gihe ca yorora zibiri zitatu nk'abacoroye imirongo bariko barica mu ncama k'umuco wacu barazi ko umuco wacu uhagaze ku bitungwa hanyuma rero abantu bagende baranebwa hanyuma nyene bavamwe abantu benshi usange aho uzosanga abantu batanagita n'umwanya borora kubera bazoba babona korora bibatwara umwanya munini cyane ni umugambi rero kuri jewe busesenguzi bwanje uyu n'umugambi w'abazungu uzoba executed mu myaka 50 iri imbere mugabo batanguye ubu kumvisha abantu ze bacu wapenda dolari bale bapenda dolari abaridere bacu ni bapenda dolari kabisa baraza bakabazanira idea zipfuye bakabaha amahera bagaca bemera ngo nivyo
inka zikononeye iki ahubwo imiduga niyo mwari mukwiye kugarana abantu bakagenda n'amabasikeri nka kera ko nayo ariyo tuzi ngo yonona ikirere ibitungwa byacu bibononeye ni idea yo kwica umuco kuko bazi ko umuco wacu uhagaze ku burimyi n'ubworozi kandi tuwishimira cyane iyo ni idea yo kwica umuco ni idea yo kutugaburira ibitaribwa ubutindi na idea yo kuzoshaka kuguma bazana za mbuto zabo ataco zimariye Afrika ariko abaridere buno munsi nta numwe ubona abanza kwiyumvira ati kubera iki oya nipehera nitafanya nipatie hera nitawaua wote watu wangu nivyo barya baridere babibereyemo rero ntabwo kavyukuri ijya ingingo yo kuba kugaranira inka mu nzu ntabwo ari ya Kagame wenyene i Burundi baramaze kuvyemera abarundi ukira kubaha idolari my dear akira kubona idolari ko ashobora gushingisha umushinge w'inzu avyemera byose yihuse nta nuko biyumvira nta na gato nta nuko bagira amakenga nta nuko biyumvira ati abantu no avyemera byose yihuse igihe inkuru nziza ku butegetsi barabazaniye ngo n'amavoka ayo bise ngo n'amavoka ya nkuru nziza nayo nyene mavoka vyara hataragera vyari ntahekana abarundi nyene bakayasumagira bibaza ngo baheba kinge ntaho bariko bagiburotse uno munsi witegereje amafoto mu myaka 200 heze abategetsi ukuntu baba basa ugaca witegereza n'uno munsi abategetsi dufise abategetsi bacu uno munsi bari overweight kubera bishinga guhubagira ibi bintu abazungu babazaniye bibaza ngo nintuze ngo ni kizungu ni kijambere naho ni mu nzira kuduhonya rero mugire mwese ibihe byiza kuri iki kintu c'inka ariko mubimenye neza yuko ntabwo ari nta nikindi uzi imigambi aba batindi badufitiye ba Bill Gates ucubona neza umugambi w'ibi bintu ni kugira baduhonanyirize bica umuco bica imfungurwa zacu bica isi bica ibikoko bica ya miti tuvura byose gahoro twe twibaza ngo ni iterambere ngo ni kijambere ngo inka ngo ntizotembera mw'ibarabara haca amamodoka ubu yaje gusumbanishwa n'inka umbwira ubwo butindi bw'amamodoka naho nyine bakora mu bintu batwivye bakaza kuyasumanisha n'imodoka n'inka ngo ntizibwe mw'ibarabara ivyo byose ni politike yiboze rero ntabwo ari Kagame wenyine yabigize nimba amarara yari yibaza ngo Kagame wenyine i Burundi vyaramaze gutsimbatara ariko vyitegereje umugambi niki umugambi nyene nuwo kubandanya kuduhonya nta kindi babandanya gukorana nabari abaridere mu nzira yo kuduhonya ariko kibabaje nuko abantu benshi batavyitegereza bavuga ati aha kabisa ibi bintu nibiki ibintu nta ntibavyitegereza bavuga mu bintu nibiki anyway imbere yuko ndabasezera murabizi ko nigeze kubabwira ngo ukaba ushaka umugeni ukaba ushaka umugabo murabizi ko nababwiye aho kubaronderera ubu ni West Africa my dear ukaba uri nkumi urondera kubaka rondera umusore muri West Africa ukaba uri umusore urondera umugeni mwiza rondera umugeni muri West Africa on top I am promoting them abariyo mujya kuhigira abageni kuko niho hantu uwitegereje abantu bafite common sense baramaze kwikangura ku rugero rudusumba rero harura uri injiji cambu ugashuro nk'indi njiji cambu abana b'injiji bakubakana n'injiji tuzoguma muri bwa bujiji East Africa turacana injiji turi inkoma amashiza abakoroni dutegereza gutangura gupenetra abamaze kwibohora tukifatanya nabo rero kuri ayo makuru ndabasangize iyi video muzoje kuyiraba reka ndabe chano yitwa ngo Parlons de business ni parlons nyene mu gifaransa meaning parle mga parlons de business ni chano yabo muri Burkina Faso aha Ibrahim Traoré fait ravage de cerveau positif aux enfants yagiraniye rero ikiganiro haheze iminsi 5 ikiganiro kimaze kurabwa n'abantu 515 yagiraniye ikiganiro n'abana bato bigira ivy'ubujournaliste mwabonye bobo abana batarakwiza n'imyaka 15 baba bari muri secteur yo kwigira ubujournaliste ubwo rero baramwemvise aragenda nka president abana barabajije ibibazo umviriza ukabashaka umugeni ukabushaka umukwe ahajega ndiko ndababwira guko nanje mu minsi nzohava ndonka abakwe n'abakazana ngomba gutangura kuvisita hariya ukabushaka umugeni
Burkina Faso ukaba ushaka umukazana umukwe w'ubwenge Burkina Faso iriko irorora my dear Burkina Faso iriko irorora nagomba ndabasabe mugende kuri iyi Paklondo Business channel ya YouTube murabaha Ibrahim Traoré fait un ravage de cerveau positive aux enfants muyirabe ibintu vye yose ni isaha imwe n'iminota 14 muyirabe yose murabe ibibazo abana bagiye babaza incabwenge kabisa igitangaza twebwe iwacu abategetsi bacu ntibigera begera abana bato ndetse uretse n'abana bato n'abanyagihugu bakuze batambaye ibirato badafise n'ibidabi vyimvye n'amakositime ntibabegera ariko uyu Traoré ibintu yabwiye abana emotional nagomvye nukurira nagomvye nuko ndavuga ati ariko Imana ishimwe kuba yarabuze Imana ishimwe kuba dufise Traoré muri Afrika muri generation yacu kabisa hama ikindi naco muze kwitegereza niforome nakunze niforome z'aba bana nakunze niforome ni niforome urabwa cubona umwirabura hariho ibintu abantu bacu bambara ukiyumvira ko ari abantu barekuwe muri prison batashe nka biriya niforome abana bacu bambara vy'amakaki i Burundi sinzi ko no mu Rwanda bavyambara ziriya niforome ni no sense kabisa ziriya zari niforome kira bambika abana babirabura abazungu kubera ko nyene kaki yari niforome y'ubufungu biriya biniforome kwe kuva nimbe buri bakabura bakora niforome zo muri teri giti canke mu gitenge kabisa kabisa mujere kuraba aba bana muce murana niforome nazikunze abana basa neza cyane abana bari very smart n'inyishu yabahaye uriya mugabo arakuze mu bwonko kabisa ari kuri liste y'abagabo nitwa bashinga ntahe zimbabwe ntukana hariho abagabo atabuze ko ari abagabo batabuze ko ari abagore batari mu bagore batari mu bagabo batari mu bashinga ntahe bibereye aho nyine utazi icyo ari cyo gusa icyo bagize imana bakavukana ariko bavutse nyine bafite ikimenyetso cy'uko ari abahungu atakindi kintu mu mutwe kabisa atari ikindi kintu mugabo uwo mushinga ntahe kabisa urabona ati uri perezida kandi uzi ubwenge abana yabishuye inyishu yabahaye ubuzima bw'ukuntu yakuze ukuntu yize ibyo yabonye byabaye challenging akiri umwana yabahaye impanuro ndabinginze mwese abakurikiye iyi video na cyane cyane abacambu abo tuzohora duhurira muri Burkina Faso na za Mali n'ahandi twagiye guhiga bakazana n'abakwe acabashavura I don't care tuzoza turavuga ibintu uko biri mwese mugende kabisa kuri iyi channel mukurikirana ikiganiro cyose urumva Burkina Faso mbandanya kuyikunda bivanye n'uyu mugabo ubu mugabo Imana impezagire ngo igihugu cyabo ngo Rome integre igihugu cyabo ni Rome integre navyo yabivuze ko asigura igituma ari uko n'igituma bazogendera iyo integrity yabo n'ibintu biryoshe cyane muze kugenda ikiganiro mu gikurikirane cyose mutange n'amakomanteri munababwire yuko natwe suni tuzoba turi bacambu bawe erega nuko tuzoza turagakora ubwo rero nuko norangiza ndababwira kubashaka abagabo kubashaka abagore kubashaka bacambu nugupenetra tugashika hariya kabisa tugakura abana b'ubwenge abahungu bacu bakubakana n'abakobwa baciye ubwenge abakobwa bacu bakubakana n'abahungu baciye ubwenge maze tugahindura Afrika ibigugu birongorane incabwenge zirongorane imbuto rero zose zizi kuko incabwenge zibaye nyinshi ibigugu bizotera biba bito mugabo uko tuguma dufata ibigugu bitwara ibindi havuka ibigugu murumva yuko iyo situation atari nziza kabisa nkaba nemera yuko muri East Africa ari biko nuko twibereye mu mbabarire nuko tuba tumeze kuko East Africa ubonye nka East Africa ubonye ibihugu biriko bitwa n'umugabo umwe bose bakidoga ngo umugabo ababangamiye ngo umugabo umwe rudende aho rero ni ibihugu birimo abagabo b'ibigugu nikije mentally kabisa harimo weakness idasanzwe ntidushobora kubyemera tuteza gupenetra izimbuto zikanura tukagenda tukazitoramwo nkenke tukazizana iwacu kugira ngo tugire intuzeye tugabanye ubujuju anyway mugire mwese ibihe byiza kandi abasezere tuzosubira nakagaruka ciao